iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri, ni wa mwanya w'ikiganiro Murisanga musanzwe mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira hanini ibibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa kabiri turiko turaganira, tugiye kuganira nako n'umugwi w'urwaruka rw'Abarundi baba muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Uwo mugwi ukaba ari wo uriko urategura amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi-America mu gisagara ca Davenport muri leta ya Iowa. Ayo mahiganwa akaba azoba kw'itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu. Yatangujwe n'umwigeme Isabelle, akaba ariwe umwe mu bigeme batanguje ayo mahiganwa, muri iyo leta ya Iowa, hamwe na Nishimwe Marie. Ayo mahiganwa rero akaba ariko aritegurwa muri ino misi kwitabirwa n'urwaruka rwinshi rw'Abarundi ba muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Tugiye kuganira nabo twumve ingene bateguye ayo mahiganwa, batubwire vyinshi vyerekeye ibikogwa vy'urwaruka ngaha muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ikaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri ayo mahiganwa n'ibi bikogwa vy'urwaruka rw'Abarundi, urwaruka rw'Abanyafrika bari hano muri Leta zunze ubumwe za Amerika bariko baragerageza kwiteza imbere no gufasha kibano aho baba, hamwe n'igihugu cabo cabibarutse c'u Burundi mu bikorwa bitandukanye. Ikaze mwese. Kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu nk'uko bisanzwe mugaterera. Adrese yacu ni VOA radio yacu, kuri Facebook ni VOA radio yacu, aho mushobora gutanga nimero zanyu. Ikaze mwese rero. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Leta ya Colorado, Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Nkuko muvyumvisa ko karirimbo katwibutsa ikiganiro Murisanga, ikiganiro mwumva buri munsi muri aya masaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Uno munsi tugiye kuganira ku bijanye n'urubanza ruzaba mu ndwi iza muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Mu ndwi iza harimirije amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi-America kw'itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mu gisagara ca Davenport muri leta ya Iowa, hano muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ayo mahiganwa ariko arategurwa n'urwaruka rw'Abarundi bafise imigambi yo gufasha bagenzi babo kwijukira ibikogwa vy'iterambere hagati yabo, mu kibano aho bari no mu gihugu c'u Burundi cabibarutse. Mu kiganiro rero muri sanga c'uyu munsi turaganira n'abariko barafasha gutegura urwo rubanza, hamwe n'umwe mu batsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze, amahiganwa ya Mr na Mrs Burundi-America. Ribaye irya kabiri rero ayo mahiganwa abaye, yatanguye mu mwaka uheze wa 2021. Ayo mahiganwa yatangujwe n'umwigeme Ndikumwe n'Imana Isabelle na bagenzi biwe. Uno munsi umwe mu bagenzi biwe turi kumwe ni Nishimwe Marie akaba yarafashije mu bikorwa byo gutanguza ayo mahiganwa. Turafise kandi ku murongo wa telefone Mbanzamihigo Ibrahim ni umusore yatsindiye ayo mahiganwa mu mwaka uheze nka Mr Burundi-America.
umwaka w'ibihumbi 2021. nibo turi kumwe rero batuganirize kuri ivyo bikorwa barimwo, ivyo bikorwa vyimirije kuzoba mu ndwiza n'ibindi vyinshi basanzwe bakora nk'abajene b'Abarundi ngaha muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Tubibutse nk'uko bisanzwe murashobora gutanga nimero zanyu kuri Facebook. Facebook yacu ni VOA radio yacu, kugira ngo mushobore guterera, mubaze ibibazo, mushikirize ivyumviro nk'uko bisanzwe. Muri kumwe rero na Oriane Itangishaka nk'uko bisanzwe, muterere mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Reka twakire bagenzi bacu twashoboye kuranka ku murongo wa telefone mu kiganiro c'uyu munsi. Mpere kuri Nishimwe Marie. Amahoro neza Marie? Namahoro, mwakoze cyane kuba mwatumirije kuza kuba yagisha no kubatera inkungu. Hanyuma tukaba tunezerewe no kuvuga ibyo turiko turakora n'ibyo dushaka kugeraho kugira duteze imbere Uburundi n'Abarundi aho bari hose mu bihugu byose, cyane cyane mu Burundi no ngaha muri Amerika. Urakoze cyane. Uyo ni Nishimwe Marie mw'ishirahamwe Mr and Mrs Burundi-America. Amerika mpindukire nakire na Mbanza Mihigo. Nize ko ndiko ndarivuga neza izina ryawe Ibrahim, kaze neza nawe mu kiganiro Murisanga. Ego murakoze. Izina uravuze neza nk'uko Maria yavuze ati turumva umunezero kuba muduhaye akanya twatwicaye namwe kugira mutumenye kandi mumenye n'ibikorwa turiko turakora. Urakoze cyane uti mutumenye. Ego reka duheraho nyene tubabaze abo muri bo kubatabazi. Hariho abajene bamwe barabazi kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi, ariko nko mu bihugu vy'u Burundi n'u Rwanda canke n'ahandi ngaho muri Leta zunze ubumwe za Amerika abatabazi. Mpere kuri wewe Nishimwe Marie, abatakuzi Nishimwe Marie ninde muri make? Wavukiye he? Wakuriye he? Uri mu bikorwa ibihe muri misi? Jewe kwizina ni Nishimwe Marie, nkaba navukiye muri Tanzania, nakuriye muri Amerika, ariko ndakunda gutembera mu Burundi. ntago mbaho nk'ubutazi Kirundi cyangwa Abarundi, nubwo bitugora gake gake. Nkaba nkora mu bintu byerekeranye ibiharuro, financial mathematics, nkomo investment performance analyst. Niko kazi nkora ka buri munsi, ntago nzi kugasigura mu Kirundi, sinzi nuko babifise mu Burundi. Ariko hanyuma nkakunda kubyina indundi, ndakunda gutamba cyane, kandi nkakunda guhura n'Abarundi kazi aho ndabonye hose no guteza imbere igihugu cyacu. Urakoze cyane. Ati niga financial mathematics, urumva ni ibintu bijanye n'ibiharuro, kwiteza imbere, ubugwizatunga n'ibindi byinshi byerekeye ibiharuro. Tugerageje kubisigura birakomeye cyane. Tuzoguhamagara mu kindi kiganiro bisigure neza, kumbure tera intege n'abandi bashoboye kubijamwo. Numva umengo ni ibintu bishobora kwinjiriza amafaranga mu buryo bukomeye. Urumva ni ibintu kenshi kubera nibyo nkora mu kazi kajyanye na investment, kugwiza itunga cyangwa guharura ibiharuro mu bagwiza itunga kugira ibintu bigende neza, ariryo terambere dushaka kubona mu Burundi. Urumva ibyo tuzobibandanya ikindi gihe cyane gose. None ga Nishimwe Marie, murantunga, mufise imyaka ingahe? Uvuze ati mwavukiye muri Tanzania mukurira ngaha, ubu mugeze ku myaka ingahe? Ubu ufite imyaka 26, ariko nzo kweza 27 coming up soon. So Ego cyane. Urakoze cyane Marie. Reka mpindukire mbaze na Ibrahim. Wowe turakubona cyane kuri Instagram, hari igihe ugira ama Instagram live, hari igihe uri kuri Facebook uri kuratubwira byinshi bya Mr and Mrs. Ibrahim, muri make ninde? Yavukiye he? Yakuriye he muri make? Ko Marie yavuze, naje navukiye mu gihugu cya Tanzania, kama nkurira aha muri Amerika. Muganaje kwanza ukwezi kuza nagiye gutembera ngaho mu Burundi. Nzaba ndi kumwe n'abavyeyi, urumva cyo ni ikintu kiri ku mutima cyane gose, kandi mfise umwete cyane gose no kwishima kuba nzaba ndi mu gihugu cy'u Burundi.
ku myaka mfite imyaka 25 ukwezi guheze none kwezi imyaka 25 nkaba nigiye psychology ku kazi naho nkora ndi mu case worker nkora na organization ngaha yitwa World Relief ifasha kunovuga ifasha abantu bashasha binjiye mu gihugu kubafasha kuba gutangura ubuzima bwabo bushasha mu gihugu binjiyemo mu kubafasha kurondera ubuzi kubafasha kubaho neza bazi kenshi na kenshi umuntu ari mushasha mu gihugu binananirana kuba utazi ururimi cyangwa kuba utazi aho ugende hehe na hehe so ni kubafasha kugira na bene biyumve sawa biyumve ko bameze neza so nicyo kintu niko kazi nkora bitegerezwa kuba biryoshe gukora akazi nk'ako nk'umuntu yavuye mu bindi bihugu agashika ngaha akabona ingene gutangura ubuzima bitoroshe ariko ubundi ukaba ari wowe uri kurafasha abandi gutangura ubuzima bushasha cyane rwose kubera urazi ko aho uri hose ucishe mu gihugu gishasha ni byiza kuba ubona nk'umuntu avuga nk'ururimi nka wewe cyangwa umuntu musa kubera na twebwe tukiri abana tugisha ngaha muri igihugu cya Amerika ni ibintu twaciyemo ni ibintu byatugoye so kuba ndi ku ruhande go nofasha umuntu avuga ikirundi giswahili akabona ko umuntu akaramfasha na nyene ni umuntu asa na jewe kandi dufise nka histoire imeze kumwe ni ikintu yani wumva iteka kuba ndagifise nibyo cyane reka tugume ngaho gato mbere ko tuja mu vyerekeye amahiganwa azoba mu ndwiza mbanze nganire namwe nk'abajene b'Abarundi baba ngaha muri Leta zunze ubumwe za Amerika mwavuze muti mwavukiye muri Tanzania hariho Abarundi benshi cyane hano muri Leta zunze ubumwe za Amerika baje bava mu gihugu ca Tanzania mbere na mwebwe mwanavukiyeyo muza ngaha mwitwa ko muri Abarundi ariko mwavukiyeyo ubu mukaba muvuga yuko mugiye kuja Ibrahim wewe ntangure kuri wewe mugiye kuja mu Burundi kuhabona mbega Ibrahim ubwo bari ubwa mbere wowe uja mu Burundi kuko benshi muri uyu mwaka nduva ko bazoja mu Burundi ku nshuro ya mbere batigeze bahabona mu buzima uba warigeze kuja mu Burundi ni iki cyagutumye ugira urwo rukundo rudasanzwe rw'igihugu utavukiyemo ariko ubunye wita ko uri umurundi je ku ruhande rw'iwanje azahora ubwa mbere ngiye mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi bazi aho dukuriye aho twakuze ababyeyi bamwe batubwira ati turi Abarundi dukeneye gukunda Uburundi bw'iwacu batubwira ko dufise familia mu Burundi ko dufise imiryango mu Burundi bakatubwira ko dukeneye kuhabona sivyo kandi je umuntu nakuze naho navukiye muri Tanzania nakuze nzi ko jewe ndi Murundi akaranga mu muke wacu ko ariko mu Burundi so ku mutima je namye n'umuntu yumva ko no hashika makanda habone mbone abiwacu mbone uko hameze naho nyoba imyaka 70 ingahe muri Amerika nzama ndi Murundi so kuba ndama n'umurundi ni byiza makanda naje ngenda habone kora mbone iwacu so ico ni ikintu cyane ku mutima ni ikintu nakuze nzi kandi ni ikintu nakuze mbwirwa n'abavyeyi ati maka wamumenye ko uri Umurundi nako imico y'iwacu yose iri mu Burundi kubera naho nakuriye muri Tanzania sinigeze nkura menya imico y'Itanzania nakuze menya imico y'iwacu y'ikirundi angaha muri Amerika ego dukuriye mu mico n'akaranga umuntu ako muri Amerika mugabo ahariho hose ndi nakuze menya imico y'ikosa y'iwacu y'ikirundi ni ibintu bidasanzwe na gato kuko niyo uri kuravuga ikirundi urakivuga neza cyane bisigura ko mu muryango ikirundi mukivuga cyane murakoze hamwe nawe Marie nawe niko bimeze uramaze wavuze ko ukunda kuja mu Burundi ukija y'ubwa mbere ikintu cagutumye wumva ushaka kuja mu Burundi nk'umuntu yavukiye muri Tanzania ugakurira muri Amerika umaze imyaka ingahe muri Amerika mu Burundi wahabonye gute kugira ngo ugire urwo rukundo rwaho urumva twebwe twaje mu 2007 so imyaka 15 niyo tumaze no ariko twebwe twagiye mbere yuko tuza ngaha ubwa mbere mama yaravuze ati nta kuntu mwogenda mu mahanga mutazi igihe muzogarukira ino mugende mutahabonye mugende mutabonye basenge banyu mugende mutabonye ba onkre urumva ntabwo byumvikana so twebwe nagiye mu Burundi bwa mbere mu 2005 narahakunze cyane kubera nyine
wiyumva ko ari muhira. Kubaho nk'impunzi ubaho uvuga ati aha si muhira iwacu, hari igihe tuzosubira mu Burundi. Urumva natwe twabayeho nk'uko Ibrahim yabivuze, twabayeho tuvuga ati ngaha ntabwo ari iwacu, nubwo twahavukiye ntabwo ari iwacu, mu Burundi ni hari iwacu. Ingendo bwa mbere rero navuga ati aha ni muhira, kubona ba nyokuru na sokuru bwa mbere byari umunezero cyane, byatumye nshaka kuguma asubirayo, bituma ndanahakunda cyane. numugisha cyane ko na bari bakiriho ushobora kugenda ukababona. Wagiye mu yihe ntara, wagiye mu kihe gisagara igihe baja mu Burundi? Twebwe rero turabanye Kayanza, urumva twagiye mu Kayanza n'Ingozi, urabona ko hegeranye, niho bwa mbere twagiye, ariko kenshi na kenshi iyo ngiye tugenda aho nyene mu Kayanza cyangwa i Bujumbura. Hama nawe Ibrahim, i Bujumbura ushaka kuzobona hehe? nshaka kubona bose mugabo iwacu duturuka mu Matabambe, ko duturuka mu Rumonge. So niho ku mutima niho hano nuvuga nshaka kubona, kubera niho haba imiryango y'iwacu. Kuva mvuka nakuze numva ko inja y'iwacu papa afise abo bivukana, abo nuvuga ati nibe basenge wanje ntarabona, bene batuye i Rumonge. Kaba ari ahantu je nshaka kubona cyane rwose. Nk'umuntu amaze kuja mu Rumonge inshuro nyinshi, no kugira yuko ari ahantu heza cyane, ni ku mazi, kwitanganyika, nukuri harateye igomwe, uzoneze buhabonye. Ego uzojya gafi, barakunda ifi n'uburobe, urumva ni witegura. Mikeke. Reka rero bagenzi, tuje mu bikogwa muri mwo byo gutegura urubanza rwa Mr na Mrs Burundi-America. Mpereye kuri wewe mbere ko tuja ku mirongo ya telefone, kuko turazi ko n'abanywanyi baraza kubabaza ibibazo byerekeye urwo rubanza n'ibindi byinshi. Marie, uru rubanza mwateguye, urubanza mwanagize no mu mwaka uheze, ni kubera iki mwatanguye ibi bikogwa byo kugira amahiganwa ya Mr na Mrs aho muri leta ya Iowa muri? Urumva tutangura, hariho abatanguye Miss Burundi USA, babitangurira muri Arizona, ariko baca barabiheba. Ariko hanini twebwe twashatse gutangura twitwaje guha intege, ndibaza niko babivuga, gutera intege urwaruka, kugira rurebe ibintu rwoba rukunda cyane, kandi bongere babishyire mu ngiro, babikore. Mu cyongereza babyita empowerment. Gutera intege. Hanyuma rero tukabikora buri mwaka, tukabikora nk'uko umenga nobivuga neza, nitwaje yuko twoha ijambo n'ahantu urwo rwaruka rushobora gukorera ivyiyumviro byabo. Akabiri ibyo bintu twabonye twebwe tutaronse, turiko turakura, turiko turagenda mu universite, turiko turashaka ibyo turiko turiga, hanyuma tukavuga yuko urundi rwaruka nirwabikora, abandi bazobibona, bamenye yuko atari bo bonyene bariko barashaka gukora nk'ivyo bintu. Ego birumvikana, turumva ko hazoba hari amahiganwa batari baca abajene bariko barahiganwa kuza kuba umumisi cyangwa umumisi. Duhindukiye kuri Ibrahim, Mr Burundi-America, wewe waratsinze mu mwaka uheze, baragutera amashugwe Ibrahim, hose Instagram, Facebook, vyagenze gute kugira ngo winjire muri aya mahiganwa? Ibrahim, tubwire muri make icatumye winjira mu mahiganwa ya Mr Mrs. Ego murakoze. Icyambere navuga ati nuko ubwa mbere nk'ivyumva rero ku mutima, icyambere nibaje nuko ati kenshi na kenshi wumvise ijambo ry'ubunyampinga cyangwa kwirukira ibimaze kuba Miss cyangwa Mr, kenshi na kenshi twakuze twumva ko ari ibintu by'abakobwa gusa, sibyo? Hama twumva aya mahiganwa agiye kuba, banyuze hama Isabella mukuru wabyo adusigurira ati ko turiko turarondera ko yani gushyira urwaruka rwacu rw'Uburundi imbere, nitwaraba gusa ngo tugire ngo abakobwa gusa, sivyo? Dukeneye gufasha abahungu n'abakobwa kugira dufashe kwerekana akarangamuntu kacu k'Uburundi, twese
abarundi no kugira nk'uko mama yavuze empowerment dukeneye kwerekana ku ruhande rwose hama nabibonye ubwa mbere no gutinya naratinya nibaza ibintu byenzo bishobora ngo kubera nagize urwo rukundo ku mutima bwo kuvuga ati nize nkeneye kwerekana akarangamuntu kacu k'uburundi mbona ni mpaka naje ndabijamo ego hama urabijamwo uranatsinda akaranga k'uburundi uraronka uburyo bwo kukerekana ukoresheje iryo zina ryawe nyene rya Mr Burundi nyene cyane rwose n'ukuri navuga ati cyambe na mbere nuko ni gushimira nyene iri organization ya Mr Burundi-America kubera bamaze kumfasha kenshi cyane rwose mu byinshi cyane rwose n'ubuzima nagiye nakora muri uwo mwaka wose ibintu nakoze yani bihambaye byose yani byari kugira nerekane akarangamuntu kacu k'uburundi so nakoze ibintu byinshi cyane rwose mu kanya kari imbere baza kutubwira bimwe muri ivyo bikorwa hama na projet wara presence woba warashize imbere warerekanye igihe wari kurahiganwa ariko mbere yaho reka nk'uko ntitwigungere ijambo n'ikiganiro twenyene abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri Facebook baratangiye guhamagara nabo nyene baterere reka duhere ku witwa Marcel kaze neza mu kiganiro. Murakoze cyane kunyakira namwe ndabaramukije. Yego. Nitwa Marcel koko nk'uko bivuze mba mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'abaturanyi nawe bavandimwe mwadutumiriye uyu munsi. Ndashaka kubabaza ku ikubitiro ndashaka kubanza kubakeza kwitinyuka bagize aho bari mu bihugu by'amahanga bakabasha kwitinyuka bakirekura. Nongere mbashimire ururimi gakondo rwabo bararuvuga neza cyane 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 biba bishimirwe kabisa. Turakomera amashi. Hanyuma tuzi ko iyo hari gutegurwa ihiganwa nk'iri ngiri usanga harimo abaterankunga babashyigikira urumva Miss Burundi Miss Rwanda bitewe n'igihugu baherereyemo. Irushanwa rya Miss hari abaritera intege bakarifata mu mugongo none bo bari muri Amerika ariko barategura Miss Burundi-America so barashyigikirwa nande ese communauté population y'u Burundi iri aho ngaho muri Leta zunze ubumwe za Amerika diaspora yabo ibatera intege irabashyigikira cyangwa bashyigikirwa n'abanyamerika bose muri rusange? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri nk'urubyiruko usanga mu bihugu bamamo bakomokamo hari ukuntu ubona ibijyanye n'ubuzima. Numvise ko misa w'umwaka ushize aho ngaho we anakora mu bijyanye no kuronderera ubuzi abimukira. Usanga mu bihugu abantu benshi bo muri Afurika bajya gushaka amikoro i Burayi ndetse n'aho ngaho za USA. Nkababaza nti aho bamarira guhiganwa bakabona ikamba bakaryegukana Miss ndetse na Miss Burundi ariko batuye aho ngaho muri Amerika, iyo barinze urubyiruko ruri kugwa mu nyanja ruganiye hirya barugira izihe nama? Hari ukuntu bamara abantu bagera i Burayi cyangwa se mu bihugu bimaze gutera imbere bakaronka akazi ariko bagasa nk'abirengagije ibihugu byabo by'amavukiro. Ari nacyo gituma ubona tukibona urubyiruko rwinshi rwiyahura. Buriya iyo mvuga abantu bajya mu Burayi babona ni nko kwiyahura, bavuga ati reka tugere no muri byose n'ikindi. Mu by'ukuri babona nizihe n'imigambi bafitiye urubyiruko rwo mu bihugu bakomokamo, nibura ku buryo ushobora kuvuga ngo aba n'aba bateye intege n'aba ngaba kubera ko barahangana. Niyihe migambi badufitiye? Ibyo bibazo bibiri. Ikibazo kimwe muri make, bashyigikiwe na bande? Iyo marushanwa aterwa inkunga na bande? Ese ni Abarundi, ni communauté burundaise iyo ngiyo, cyangwa se ubwayo ni Abanyamerika bose muri rusange? Murakoze. Nicyo kibazo kiri nawe. Marcel turagushimiye. Reka tubanze twakira ibibazo vy'ubundi mbere yuko bakwishura. Ikibazo ca mbere turaza kukiha Marie cerekeye ababashigikiye, hamwe ikindi cerekeye impanuro fitiye ugwaruka turagiha Ibrahim. Reka nakire ku murongo wa telefone Nsabimana. Nsabimana, turi kumwe ku murongo? Yego turi kumwe cyane. Amahoro neza? Ni amahoro. Kaze mu kiganiro muri Sanga. Ikibazo canke ciyumviro? Murakoze cyane. Mperereye Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ndagira ngo
ngira icyo mvuga kuri abantu bategura misi za misi Burundi, misi Rwanda n'abandi. Ibikorwa bakora rwose ni ibyo kubahwa, ni abantu beza. Biriya ni imurikamideri cyangwa amarushanwa y'ubwiza, ni meza kuko atuma abantu batinyuka, urwaruka, abakobwa, ba nyampinga bakajya bakigaragaza, bakagaragaza impano Imana yabahaye muri so. Ndagira nshimire rero ayo makominoti afasha abo bana kwitinyuka, kuko barashoboye. Kwitinyuka ni byiza, bituma abantu bamwe na bamwe biteza imbere bitewe no kuva mu bintu byo kwitinya. So ni abantu bo gushimwa, ni ukubashima, ahubwo ni ukubasabira n'abandi bantu bagire batera inkunga misi Burundi, misi Rwanda, misi ho zitera imbere, kuko igira aho ikura urwaruka by'umwihariko abakobwa. So ni ukubashima muri rusange. Murakoze cyane. Urakoze cyane Nsengimana. Ibyo uvuze nivyo koko, nk'uko Ibrahim yari yabivuze ati yaratinya, ntiyumva yuko yobikora, ariko kubwira ishyirahamwe atararishimira ko naryaraje rigashobora kumufasha guseruka kuri ibi bya nyampinga, kugira ngo nawe nyine aserure ivyiyumviro vyiwe. Ni naco gituma twanabatumiye batubwira ivyo vyiyumviro vyabo bafise muri bo, biciye muri uko kuba mu bamisi. Reka rero mpindukire kuri Marie yishura ikibazo cerekeye ababafasha, ababatera intege. Mbega bo bari Abarundi, bo bari Abanyamerika? Muri make Marie, uravye ariko barabatera intege n'ababatera intege mu myaka iheze, mu buryo ubwo aribwo bwose, ni bande muri make? hambere cyo nuko twamanza tukabashimira kuduga ku ijambo navuga yuko ubu n'Abarundi benshi, Abanyamerika barimo ariko ntabwo ari benshi nk'uko twaba tubishaka, kubera turashaka kumenyesha n'Abanyamerika yuko hariho Abarundi babana nabo, ari abaturanyi babo. Hanyuma kenshi na kenshi n'urundi rwaruka nkatwe ruriko radufata intege, kandi turabishimira n'amakominote, cyane cyane kominote iri muri Quad City, Iowa na Illinois. Nabo baradufata mu mugongo cyane, tukongera tugafatwa mu mugongo n'indi shyirahamwe ryitwa Tuvugane, kandi tukaba turiko turarondera n'abandi bashobora kudufata mu mugongo. Nibyo novuga, kandi naho nogeza, ariko novuga kenshi n'urwaruka ruriko ruradufata mu mugongo, kubera ivyo twavuga yuko ari ibintu bihambaye cyane. Ni bande none wipfuza guhamagarira kubatera intege, haba ari muri kominote y'Abarundi, mwipfuza ko bogira iyindi ntambwe yo kubafasha ngo mukorane, ngo babafashe? Muri kwije canke muracakeneye ubufasha? Turacakeneye ubufasha. Jewe nk'ibitekerezo byanje novuga yuko community zose zo ngaha muri Amerika nizo ngaho mu Burundi, no kwifuza yuko twokorana tugafatanya mu mugongo. Hariho n'ibindi turiko turakora in the background, sinoshobora kubivuga kubera ntabwo biragenda mu buryo inarema, ariko ni byerekanye n'abategetsi bashobora kudufasha mu mugongo. Yego, reka mpindukire ikibazo cerekeye impanuro. Masare yavuze ati impanuro mufitiye ugwaruka. Ibrahim, impanuro woha ugwaruka ruriko rukurira mu mahanga cyane cyane, zoba ari zimwe mu mpanuro wifuza yuko ubashikiriza? Turaza kubandanya tuvuga ni ku zindi mpanuro zerekeye ubuzima busanzwe, ariko wohera kuyihe nyishu yerekeye impanuro ufitiye ugwaruka muri iki gihe? Uwo Marcel abagize ikibazo cyiza cyane rwose. Icyo navuga ku mpanuro gikuru cya mbere na mbere ko noha ugwaruka rw'iwacu, abo tungana mu myaka, novuga ati icya mbere ukeneye umuntu ni kwiyemera, sivyo? Ukemera ko ukabona ko ivyo ushaka gukora bifite akamaro. Icyo nubwo nicyo cya mbere. Kandi ikindi ni uko twebwe dukuriye mu mahanga, twebwe abantu twakuriye mu mahanga, turi abantu twakuze twumva gusa ati ngo iyo tuva ni hanaka, iyo tuva hameze ukunaka. Hama ababyeyi bacu badukuza batubwira ati kunda amashuri, kunda kwiga, nivyo bizogufasha gutera imbere, sivyo? Hama mvuze ko cyo navuga ati aho uri hose, kira umuntu wari wose
nimba ari twe mu bajene cyangwa n'abakuze, ni ubwa mbere ukeneye gukunda uburundi bwacu, kubera ahantu hakunda cyangwa ukunda uburundi bwacu niho uguha ziriya nguvu zo gutuma userukira uburundi neza, kandi ukaba userukira yani umuco wacu. Yani nicyo gikuru. N'ikindi novuga cyane ni kwama yani ukunda icyo ukora cyangwa ukunda ufite icyo ari cyo cyose ku mutima cyangwa mu mutwe, nimba ari indoto, nimba ari umwuga ushaka gukora, ko yani ucemera washoboye kugikora. Sivyo? Gutinya ni ibintu bisanzwe, ariko ni kwita imbere, yani ukavuga ati okay, kimeze ndagikunda kandi ndacyumva mu mutima cyangwa kugikora. Yani naho wari wose wahanje kubwira ati we ntacishobora, ni kuko uwo muntu akubwira ko utagishobora kubera nyene aho yaciye ntiyagishoboye, mugani bivuga ati nawe ntiwogishobora. Ikintu gikuru nubwira abantu bose kwizera, ni kwizera icyo wumva ku mutima no kwiyemera cyane rwose. Ego, urakoze cyane Ibrahim. Ego, kujya bujyanye biragoye gushika ku kintu utizera muri wowe yuko unagishoboye. Ego, reka duha akaryo n'uwitwa Daniel ku murongo wa telefone. Daniel, amahoro neza? Mahoro. Uraho urakomeye? Ego, turagumye. Uherereye he Daniel? Sa? Uherereye he? Ndi ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Makamba ni hafi yo mu Rumonge. Urumva umutumire turi kumwe Ibrahim yipfuza kuza muri ako karere, muri ako gace mu kwezi kuza. Ni Umurundi yakuriye muri Tanzania, yakuriye muri Amerika, atarigeraza mu Burundi, ariko yipfuza kuzoza hiyo mu kwezi kuza ngo abone igihugu cy'u Burundi. Ikibazo canke cyumviro wumufitiye ku bijanye no kuba muri aya mahiganwa ya Mr. Mrs. canke nk'umujene aba muri Leta zunze ubumwe za Amerika muri rusange? Ntango gusa imbabazi, ngira ngo ndaza guhava mbaza ikibazo coba mwishyuye, kuko amajwi ntiyari guhita neza, ntikumvikana. Ikibazo nagira mbaze, ubwa mbere nagoma ndabashimiye cyane, kuko mumaze kuzana icyiyumviro nk'iki biratunezera cyane, kuko mu minsi yeze twara tubona urunganwe abana twakuranye, urungano rw'iwacu twiganye bazi no mu Burundi, ukamengo nta nuko twigeze tumenyana. Ubu ndumva ko bitanguye kuza. Rero nagira ndabaze yuko hari muba mwarashinze nk'amashyirahamwe cyangwa amashyirahamwe yo kwiteza imbere yahurikiyemwo abarundi, urwaruka rusanzwe ruri ino iwacu n'abandi bari hiyo iwari, kugira ngo duteze na cyane cyane agakorera hino mu gihugu cy'u Burundi, kuko ndazi naho n'abagiye hiyo yuko igihugu cy'u Burundi riguma ari igihugu kibyeyi cyababyaye. Yego, nicyo nagira mbaze muri make. Urakoze cyane. Numva amashirahamwe yokorana hagati yari mu Burundi n'ayari muri Amerika. Ibrahim na Mari baraza kudufasha. Mbere yaho ko bakwishura, reka mbanze nje kuri Jean Long. Amahoro neza? Hello John. Mahoro. Urahora ko? Hello. Yego, turakumva. Yego. Nitwa Daniel, nagiraga ngo mumbarize. Ese mu by'ukuri nk'abo bakora muri ibyo bintu nta mbogamizi babonamo zikomeye, bakabona bisa naho ari igihe bigera bakumva bafunga? Ese mu by'ukuri nimba babona imbaraga, bumva ibikorwa byabo byagera ku ruhe rwego, barumva barageze iyo bajya? Banatubwire mu by'ukuri watsinze ku iryo rushanwa ahabwa ibihe bihembo, agashimwa ahabwa kaba kangana iki, kamubeshaho mu gihe kingana iki? Ese yaba yafasha n'ababyeyi kwiteza imbere? Murakoze cyane. Urakoze Daniel. Ndi ku murongo. Ego. Murakoze. Mbere yuko tubandanye, reka mbanze nsubire kuri cya kibazo cerekeye amashirahamwe. Marie, sinzi ko wimirije kuja mu Burundi, ariko na Ibrahim ko murashobora kukivuga ko ikintu hari amashirahamwe muba mufise ngaho muri muri Amerika, muba mwifuza yuko akorana n'ayari mu Burundi, haba mu byo kwiteza imbere mu bajene canke mu Barundi muri rusange, muriko murakorana nayo? Icyo nomanza kwishura ni uko novuga yuko
hariho ishyirahamwe dufise n'abagenzi banje bidafatanije na pageant na Mr. Miss Burundi yitwa Burundian Youth of Tomorrow, rifasha abanyeshuri Makamba. Numvishije bakibajije kabi Makamba, rifasha abanyeshuri Makamba kugenda ku ishure, kubagurira impuzu no kubagurira ibikoresho by'ishure. Tukaba twaritanguje mu 2015. Ni twavuga yuko bitunezereza cyane kandi dushaka gukora ibisumba ibyo twakoze muri no myaka 7 iheze. Hanyuma amashyirahamwe yo ngaha muri Amerika nayo ariko aravuka kandi akora ibintu byiza. Turashaka gufata mu mugongo ishyirahamwe ryitwa Beauty Out of Dust, ni ishyirahamwe ryo ngaha muri Amerika rikora mu Burundi, ariko ntago nibaza ko jewe na Ibrahim turikoramo, ariko turabagenzi bayo. Nivyo novuga, ariko nk'uko nyine tuzoza turatera imbere buhoro buhoro, dushaka tuze turakora n'imigambi yo ngaho mu Burundi atari yo ngaha gusa. Mu migambi yerekeranye n'igifasha abo muri Amerika nayo amashyirahamwe atandukanye afasha abo muri Amerika. Mr. Miss Burundi ni imwe muri ayo, kubera amezi 9, dufata amezi 6 kugeza ku 9 turiko turitegura. Ntago ari kwiyerekana gusa, ntago navuga ko ari kwiyerekana gusa, turigisha imibereho yo muri Amerika, ukungene umuntu ashobora kwifata, ukungene umuntu ashobora gutera imbere mu kazi kiwe, n'ukungene umuntu ashobora gutanguza business ya ibikogwa byiwe bya buri munsi, n'inzira yocamo kugira bitangure, kubera twese turazi ukungene ibintu bigoye gutangura. Urumva rero iyo abiyerekana bamaze gushira kuvuga yuko bashaka kwiyerekana, turabafasha kwitegura amezi 9 kugira bashobore kwibeshaho nyuma ya Mr. Miss Burundi-America iyo bahejeje guhiganwa. Ego, urakoze cyane. Ego, hama babajije, Daniel yabajije ivyerekeye inzitizi muri aya mahiganwa. Ibrahim, kumbe wobivuga kuri iki kibazo, canke kumbure n'agashimwe woba wararonse kuba kagufasha muri iki gihe canke mu bikorwa urimo? Icyambere natangurira ko ni kuco babajije cy'amashyirahamwe, cyo nongeza ko kuvyo Marie yavuze. Naje nararonse iteka mu maproje amwe nakoze kuri uwo mwaka. Proje nakoze muri twatanguye ishyirahamwe rifasha abarundi baba ngaha muri Reta zunze ubumwe za Amerika. Je n'abagenzi banje twatanguye ishyirahamwe rifasha abanyeshuri. Uri umuntu wiga ngaha muri Amerika, turazi ko kwiga kuri kaminuza ku ma university kenshi na kenshi bitwara amahera menshi, sivyo? Amashyirahamwe twatanguye ni ishyirahamwe yitwa BSF, Burundian Scholarship Foundation. Rikaba ari ishyirahamwe rijejwe no gufasha abanyeshuri b'Abarundi kurondera amahera, yani kuronka imfashanyo cyangwa intererano yo ishoboye gufasha umunyeshuri wari wose yiga ngaha muri Amerika. So ni ishyirahamwe twatanguye. Hama ku kibazo warubajije kijanye akakanuza agashimwe no naronse igihe natsinda. Agashimwe naronse no bwati icyambe na mbere umunsi natsinze naronse scholarship nyene y'intuze y'igihumbi. Niko gashimwe naronse kuri uwo munsi $1,000. Umugano uvuga ati ani ku makuru agashimwe naronse yani n'ibikogwa nagiye nakora, amaproje nagiye nakora ku umwaka wose, n'ubu nariko nakora ko urumva sinubwo ati naronse agashimwe kamwe, kubera ibikorwa nakoze n'ibikorwa abantu nagiye mpura nabo, uko byagiye bigenda mu mwaka wose, ni ibintu bihambaye byose. So umbaje ati ngo agashimwe kamwe gusa, sinokushira ndaronse agashimwe kamwe. So ibikorwa nakoze ku mwaka wose niko gashimwe no bwatinije akaniko bashimwe iyi organization ya Miss Burundi-America yampaye. Ego, ni ndumva ko nk'abajene muri ko mwitunganya neza cyane ku buryo ko mushobora gukora igikorwa nk'iki mukanatanga amafaranga ashika ku $1,000 hagati yanyu, si ibintu bito na gato.
ego reka tubandanye ku mirongo ya telefone abandi bifuza kubabaza ibibazo bashikiriza ivyiyumviro. Turafise Mugisha. Mugisha, uraho neza? muraho amahoro. ni amahoro. Ikibazo canke iciyumviro? Mbere na mbere turabashimira cyane uburyo mudutegurira ibiganiro byiza kandi byubaka. Ikibazo numva mfite ni ukubaza, nabazaga niba ngira ngo muri mesaje mu butumwa bugufi nabyanditse, niba hari uburyo bari gushyiraho bwo gushyigikira no kuzamura urundi rubyiruko ruri mu gihugu cy'Uburundi rukennye cyangwa ruciriritse rutabashije nko kwiga cyangwa se ruturuka mu miryango ikennye. Ikindi ni nk'uko nashyizemo ikibazo kivuga ngo ese hari uburyo bashyiraho bwo gushyigikira ririya rushanwa rya Miss Burundi kugira ngo naryo ritere imbere, kuba tuba twumva risa naho ridatera imbere nk'andi marushanwa. Ego twumve niba hari. Ego urakoze cyane Mugisha, urakoze cyane. Reka mpindukire mbanze n'uwundi ku murongo wa telefone arindiriye. Musafiri Valence. Musafiri, uraho neza? Ego turaho neza. Ikibazo cyangwa icyiyumviro? Ngiye mu Rwanda Kigali. Ego nandagira ngo mbabaze ese iyo misa and miss Burundi-America ese n'umuntu wo mu Burundi utaba mu gihugu ashobora kwitabira cyangwa n'abantu baba ngaho muri Australia? Ego urakoze. Ego reka mpere ku kibazo ca Mugisha, tugihere ku cerekeye urwaruka rudafise uburyo. Mbega murabakira muri ayo mahiganwa, muragerageza kubafasha? Hama ni kucerekeye niba mukorana na Miss Burundi mu Burundi, haba ari gukorana nabo canke kubafasha, kuko yavuze ati kuri we yumva umengo hariho intambwe batarashikako. Mpere kuri wewe Marie. Fasha urwaruka mu Burundi rudafise uburyo n'ivyiyumviro turiko turiyumvira, kubera natwe turacari mu ntango ya Miss Burundi Amerika. N'iciyumviro turiko turiyumvira tuzokora mu gihe kiri imbere, hanyuma no gukorana na Miss Burundi kuri twebwe ryo biteka twobishima cyane, nayo ni intambwe tutarageraho ariko twifuza kugeraho. Ego ishirahamwe rya Miss mu Burundi. Alo Marie, uranyumva? Navuze yuko gukorana na Miss Burundi mu Burundi ni igitekerezo cyiza cyane, kandi ibyo dutera iteka ko twakorana nabo, ariko ni intambwe natwe tutarageraho. Turarondera ukungene twakorana nabo mu gihe kiri imbere nabo nyene, kubera turashaka kubashigikira kandi nabo badushigikira. twabona yuko dufashe intambwe yo gukorana nabo byotuma byotuma dukunda Uburundi cyane, kandi byotuma duteza imbere Uburundi nabo ngaha bakabona yuko dufatanya mu mugongo. Ego hanyuma nawe Ibrahim, hari ibikorwa byo gufasha muba muriko muriyumvira nimwaja mu Burundi canke musanzwe mukora muri iki gihe? Vyama biri ku mutima. Cyo navuga jewe ikintu kiri ku mutima cyane rwose jewe nashaka gukora, naho ari nagera mu Burundi, nashaka no kwicara n'urwaruka rwo mu Burundi, ko abantu tunganya imyaka, ari kwicara nabo kubabwira ati uko ubuzima bumeze ino, kora ikintu maze kubona kenshi na kenshi, maze kumva jewe kubona kuriye ngaha mu mahanga muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ndazi ko hari ibintu byinshi maze kubona n'ibintu byinshi maze kwiga, kandi ndakuze n'umunyeshuri cyangwa n'ubuzima mbamwo
ndazi ko hari ibintu byinshi maze kubona noha impanuro ku banyeshuri bari mu Burundi sivyo. So akaba ari ikintu kiri ku mutima cyane kuronka uwo mwanya wo kwicarana n'abanyeshuri bari mu Burundi, tukicarana tukayaga kugira ati bamenye ati ko uko ibintu bimeze ino mu mahanga no hanze y'u Burundi na bene bafise kandi ububasha bwo kubikora kandi bafise n'inguvu zo kubikora. So ni ikintu gikuru cyane, ni igikorwa cyane kiri ku mutima wanje nabashaka gukora ya. Urakoze cyane ndumva ko Burundi koko buri ku mutima kandi ufise imigambi irashe izofasha ni washobora kugenda. Ego hama ku bijanye n'ibikogwa watsindiye mu mahiganwa wagiyemo mu mwaka uheze Ibrahim, cyari ikihe gikorwa wari washize imbere? Projet nihe wari watunganyije, wari washikirije imbere? Jewe natsinze kuri platform yitwa A True Perspective. Hama akaba ari platform yari no kugira gufasha yani community yacu tubamo aho dutuye. Ikintu cyari ku mutima niko nkuko nyene mbivuga bwa mbere, yani gushira twebwe abarundi kugira ngo tumenyekane sivyo. Amaproje nkuru nakoze jewe nicaye hasi ndiyumvira ati aho tuba kenshi na kenshi usanga kumva hari amakomite atandukanye, kumva hariho komite y'aba Mexico, hariho komite y'abanyaziya, hariho komite yani kira bihugu bitandukanye. Ukumva n'abantu nyene bazwi aho dutuye, habaye ibintu bihambaye kumva na bene barabahamagaye babashize imbere, ugasanga yani ibintu byinshi kandi ukabona na twebwe abiwacu, twebwe abazehe biwacu gusanga harabaye ibintu bihambaye mu karere tubamo, mugasanga bene ntavyo bazi sivyo. Amacane yumvira ku mutima ni kubera iki twebwe abarundi bakunda kuba baduhamagara natwe twicarana nabo cyangwa na bene bakatumenya, bakamenya imico yacu, bakamenya uko tubayeho, uko dutuyeho, kandi ugasanga turi abantu benshi aho tuba sivyo. Nk'umuntu ntara tuba ngaha muri Illinois, ugasanga ntibatuzi cyane gose, naho boba bagize nk'ibintu bya na Reta tubamo nambara amategeko mashasha ahari, cyangwa abantu bakuru baba ngaha mu kirere tubamo, ugasanga twebwe ntibatuzi cyangwa ntibazi uko twiyumvira sivyo. Mbona ati ni mpaka icyo kintu ndaciga, naragenda ciga, maze guciga mbona yani nshaka cyane gose kugira na bene bamenye imico y'iwacu. Mpaka ndabahaye amainvitation kugira ngire umunsi mukuru utuma baza tukicarana nabo, aba banyamerika n'abandi bose bari mu garuka ngaha aho dutuye, kugira bamenye imico y'iwacu natwe tumenye imico y'iwabo, kugira muri kazoza nibagira amaproje ajejwe n'aho tuba na bene bakaduhamagara bakavuga ati burya abantu bari hariya n'abarundi nabe tubakeneye baje dufatane nabo, kugira niyo igihe cyose kizoba imbere bazobe bahari, kugira naho wogenda ahantu ukavuga ati jewe ndi umurundi muri akarere dutuye, bakumenya ati ubu ni umurundi ava hanaka afise umuco nyabaki, tumva uku n'uku n'uku. So icyo nakoze naragiye amavitation abameyere baba ngaha mu gisagara turimo, n'abamusitanteri, naranose n'iteka no kuyaga n'umukangishomen umusenateri yitwa Sherry Bustos. Nyine igihe nakoze ico nakora umunsi mukuru nyine ntiyaronse umwanya wo kuza, umugabo narumvise iteka kuba nayaze kuyagana nyine, kubera ndabizeho nize ndi umwana akuriye mu Burundi, kuba ndi kwishimo ndiko ndayaga n'umuntu ze buramatari si ikintu kigize, ni ikintu gikomeye. Ego so abona nahaye invitation meyere umwe muri gisagara tukibanga muri Davenport muri Iowa, hama undi natumiye yakibwo ubutumwa umumeyere wa Molin, ikindi gisagara kiri ngaha, mbira n'umumeyere wa ngaha nyine dutuye muri lokali nyine yaraje, hama n'abamusitanteri aba county board members n'abandi abantu ze ababosi b'amashyirahamwe atandukanye bose ndabatumira, bose baraje bafata ubwo butumwa. Hama ndondera n'abantu ze n'abantu mu rwaruka rw'iwacu cyangwa mu barundi bacu batuye ngaha, mbona bakora ibintu bihambaye, bafise ama business atandukanye,
na bose ndabahamagara ntimbera n'urwaruka rwose rwonga mu karere tubamo. Hama bimaze kuba yari umunsi mukuru uhambaye kubera wari umwanya wo kugira na bene batumenye nk'uko navuze ubwa mbere, bamaze kutumenya bakamenya hama babona n'umuco wacu w'ikirundi. N'abandi bahari hari umuntu umwe mu babiri batwarika kuba sinzanivuga gute mu kirundi twa state representative, abaserukira izo ntara. Ego hama nanone yararonse yani umwanya wo kwivuga ku mazina avuga ati ndiko nijukira iyi ntara, ababwira abarundi bose bari bahari ati sinoyikira intara yacu ngaha hasize mukira abantu bose bari ngaha mu gisagara tubamo. Baramubona arivuga, hama amaze kumubona ababwira ati ko nabe nazo baserukira. Hama yari pose yari ku mutima cyane rwose kubera kugenda imbere no kwimenyesha. Twebwe abantu nzeye abajene dufise ijambo twatsinze ngo we want to put Burundi on the map. Kwerekana nyene cyane rwose igihugu c'u Burundi ku ikarata y'isi. So yari pose yari ku mutima. Hama cyane rwose iri shirahamwe ry'iwacu rya Mr. Burundi na Miss Burundi-America ryanafashe cyane rwose kubitegura neza. Byagiye neza urumva, yani cyari ikintu yani gihambaye cyane rwose ari ku mutima cyarabaye. Ababi bacu Barundi bari ngaha tuba baraje barakira ubwo butumwa biba neza. Urumva kuva umwaka no kugera imbere ni ikintu yani nzoza ndakora kiri ku mutima, kandi kubera mbandanye gusa ngira iki nerekana imico y'iwacu n'akangamuco iwacu aho twebwe Abarundi bari. Ni umwaka uza nimba hari ikintu cyose kizaba kiba aha tuba bazabiyumvira ko hariho Abarundi. Ego birumvikana ko Ibrahim uri gukora igikorwa kidasanzwe, uri kuraba ambasaderi ngaho muri Iowa, ambasaderi y'igihugu cy'u Burundi. Ni naba nshobora no kubivuga kuko kubona ushobora guhagurutsa umuramatari, ugahagurutsa umushingamateka, ugahagurutsa umukuru w'umutumba, ugahagurutsa nyumba kumi, bose ukabahagurutsa bakaza bakavuga bati turaje turemeye ubwo butumwa bwawe, waranditse ikete ritomoye ryumvikana imigambi yawe, bakakwitabira bakanavuga n'amajambo. Turumva yuko muri abajene bariko bakora ibintu bihambaye ngaho muherereye. Ni ibintu bitoroshe na gato, turabateye intege. Murakoze. Hama bandanyiriza aho, reka twumve ivyo abandi bashikiriza, babandanya babashikiriza ku murongo wa telefone. Hama muratubwira mu minota mike cane dusigaranye ingene mwiteze urubanza rugiye kuzoza. Reka nakira umutumire wa nyuma, Sabushimike Calixte, mu masegonda make. Calixte, kaze neza. Ego ndabaramukije neza abanywanyi ba VOA. Icyumviro canje ni kuri abo Barundi bari hanze bashoboye kukeya ivyo bintu vyo gufasha ubundi rwaruka baciye muri misi kugira ngo bashobore guteza imbere ibihugu barimwo, na cyane cyane ni vyiza, ariko bibuka igihugu cy'amavukiro nk'Uburundi kuko hariho abajene benshi nabo bakeneye ko bofashwa kugira ngo bateze imbere igihugu cabo nk'Uburundi. Ego intererano yanje ndetse n'ubusabe kuri abo bategura ayo mahiganwa no gushigikira abana. Ego ndashimira VOA kuba mwaduhaye ijambo. Ego turakumva. Ego turakumva. Ni aho kugaruka uriko urategura iyo migambi yo gufasha ubundi rwaruka ni byiza kugira ngo batere imbere, ariko na cyane cyane bibuka igihugu c'amavukiro nabo baba bavukiye mu mahanga kubirayo, kuko biba bikenewe cyane guteza imbere ibindi bihugu, na cyane cyane nk'ivyo bimaze gutera imbere. Mu bw'Uburundi nabwo burabakeneye, kandi n'urwaruka rw'Uburundi nabwo rurakeneye ko rufashwa muri izo ntambwe kugira ngo rushobore guteza imbere nabo igihugu cabo. Ego urakoze cyane Calix. Reka tubandanye rero tuba nk'abasozera ikiganiro, tubaza ibijyanye n'urubanza rugiye kuzoza mu ndwiza. Ego twarungikiwe amajwi n'abari mu bikorwa byo gutunganya iri higanwa, harimwo cyane cyane n'umwe mu batanguje iki gikorwa ca Miss
akaba ari Isabelle yari mu batanguje ibikorwa vya Mr and Mrs Burundi-America. Akaba yarungitse amajwi nawe nyene ahamagarira abagenzi biwe abantu bose kugira ngo bazoze muri iri higanwa, bazoze muri uru rubanza. Reka twumve amajwi yiwe. ndabaramukije mwese aho muva mu Kagera, ku kazina banyita Isabelle ndi kumwe n'Imana, nkaba ndi directeur wa Mr na Miss Burundi-America pageant. Uno munsi tukaba turi ngaha kubaha ubutumire kw'iteraniro ku rubanza rwa Mr na Miss Burundi-America pageant ruzobera muri Davenport, Iowa itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu. Mwese turabahaye ikaze. Abarundi turashoboye, urwaruka rw'Abarundi turashoboye, kandi abazokwiyamamaza bose barafise icyo babatekereye. Mwese turabahaye ikaze, murakoze. Ego, uyu rero akaba ari Isabelle ndi kumwe n'Imana, umwe mu batanguje iki gikorwa ca Mr na Mrs Burundi-America. Uwatsindiye amahiganwa ku ruhande rwa Mrs akaba ari nawe nyene yaturungikiye amajwi nawe nyene kugira ngo twumve ijambo yaradufitiye, kuko bafatiriwe ntibashoboye kubana natwe mu kiganiro, ariko bifuje ko nabo nyene mubumva kugira ngo mwitabira akamo kabo. Reka twumve na Yvette. Muraho mwese aho muri hose, ndabaramukije. Ku kazina nitwa Yvette Nishimwe, nkaba nshaka kubatumira ku pageant izoba mu kwa gatandatu itariki 18 hano muri Davenport, Iowa. Nikaze. Ego, uyu rero akaba ari wo mu bariko baradukurikirana kuri Facebook, umwigeme mubona yambaye kanzu itukura, mwigeme mwiza cyane, yari kumwe na Ibrahim mu mwaka uheze. Batsindiye rero agashimwe ka Mr na Mrs, bakaba bahamagarira mu rubanza ruzoba mu ndwiza abari mu micungararo, abari muri Leta zunze ubumwe za Amerika, kugira ngo muzo kwifatanya nabo mu mahiganwa aho bazotora abandi bashasha, umu Mr mushasha n'umu Mrs mushasha. Marie, rero duhindukire kuri wewe mu minota mike, masegonda make, tubwira ingene urubanza rutunganije mu ndwiza. Urubanza ruratunganijwe kabisa, ubu natwe turindiriye ko ruba n'umunezero cyane. Turatumiye nk'uko babivuze, turatumiye abantu bose kuza mukadutera iteka, nikaze. Turishimye kubera abazohiganwa ku itariki 18 z'uruheshi bariteguye, kandi bararindiriye yuko abantu bababona, berekane ivyiyumviro byabo, berekane umuco wabo, berekane n'umuco w'Abarundi. Kandi tukavuga yuko iyi ni intambwe ikomeye cyane dushaka kwerekana mu gutera imbere ngaha muri Amerika no n'abaserukira Uburundi aho turi hose. Ego, hama nawe Ibrahim, akajambo kanyuma dusozera, kumbure utumira n'abagenzi bawe n'ikindi bobashikiriza. Murakoze cyane. Maje novuga ati niko nkuko navuze ubwa mbere, ni kuri ikintu kiri ku mutima, niko kira umujene wose yo bari ngaha mu mahanga nabo bari mu Burundi, twicare tumenya ati ko twebwe rwaruka nitwe dufishe ububasha bwo guteza imbere Burundi bwacu. Kandi ababyeyi bacu bakoze batubwira ati ni kwibuka iyo tuva ariho hose. Kenshi na kenshi twebwe dukuriye mu buhanga tukiri abana, tuga muri high school, kenshi na kenshi usanga kumva abana batinye kuvuga iyo bava, batinye kuvuga ngo akora umurundi cyangwa akora umunyarwanda cyangwa akora umutanzania, ukumva avuze ngo ava mu bindi bihugu. Icyo babwira ati dukunda Burundi bwacu, tubuteze imbere, kandi twiga cyane rwose kugira nihagera umwanya wo gufasha Burundi tuzaba twiteguye. Hama tubwira n'abatoyi bacu bamenye Burundi, nabo baba bakurenga mu mahanga, nkuko muvanaje mu Kirundi, tubigisha Ikirundi cy'iwacu, tubigisha imico y'iwacu. Mpaye kazi cyane rwose, nkuko Maria bivuze, urubanza turabitegura cyane rwose, ari ibintu bihambaye, ibintu byose. Tubahaye ikaze kuri abandi bose bari ngaha mu mahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Marie, hari nimero abantu babahamagara ko bafise ibibazo canke bashaka ico baterera, bo guhamagara ku zihe nimero? WhatsApp cyangwa ku nomero zisanzwe kuri 214 6 5 5 5 1,
ndongeye kuyisubiramo ni 214 iyo niyo nomero umuntu wese ashobora kundongeraho ari kuri WhatsApp cyangwa ku nomero isanzwe, kandi ufite ibibazo ushobora kubaza ari ubu cyangwa muri kazoza nikaze kukibaza, ufite ibiterero ushobora kuduterera naho nikaze. Urakoze cyane. Uyo rero yari Nishimwe Marie hamwe na Mbanza Mihigo Ibrahim bo muri Mr na Mrs Burundi-America mu rubanza rwabo rwimirije mu ndwiza. Niho duheraje ikiganiro cy'uno munsi. Mwakoze cyane mwese, mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.